Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kaze murano makuru y'ikirundi mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Ibidandazwa by'ibifungurwa bitandukanye byasubiye kuduga ibiciro ku isoko kwa Siyoni nubwo bimwe biri ku biciro vyahorako nayo abene gihugu bavomera ku ivomo rusangi riri muri quartier Taba hampande ya ETS Kamenge bamaze imisi bavoma amazi mabi ndetse arimo nutuyoka. Ndabayikaze mukanya idonido ryana makuru. Reka nsubire ndabayikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nko nari mpejeje kubibamenyesha ibiciro vy'ibifungurwa bitandukanye vyasubiye kuduga ibiciro mu isoko kwa Siyoni rya hano mu gisagara ca Bujumbura nubwo hari bimwe ibiciro vyavyo bitarahinduka. Ni nkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Ibiciro vy'ibifungurwa mu gisagara ca Bujumbura bimwe biguma biduga, ibindi navyo ugasanga vyagumye uko vyahora. Aho televiziyo BTV Burundi yaciye nko mu isoko aho benshi bita kwa Siyoni kuri uyu wa 16 Munyonyo uno mwaka ibiciro vy'ibiribwa bimwe vyari vyifashe uko gukurikira. Ikiro c'inyama y'umusoso cahora kigugwa ibihumbi 12 kwibeyi yatanzwe na leta ubu kigeze ku bihumbi 16. Ikiro ca canga no kuvuga umusoso canze n'amagufa cahora ku bihumbi 11 ubu kigeze ku bihumbi 14. Umuceri w'umurundi wahora ugugwa ibihumbi 3,600 ubu geze ku bihumbi 3,800 ku kiro. Ubwoko bw'imboga bita poivro ikiro cavuye ku bihumbi 2 gisimbira ku bihumbi 2,500. Naho biruko hari n'ibindi vyagumye uko vyahora, aho twovuga nk'intete z'ibigori aho ikiro kigugwa ibihumbi 2,200. Umuceri w'umutanzania ugugwa ibihumbi 4,200 ku kiro. Ibiharage bita jaune bigugwa ibihumbi 4,200 ku kiro. Ivyo bita muhoro bigugwa ibihumbi 3,700 ku kiro. Ubwishaza bwumye bugugwa ibihumbi 4,700 ku kiro. Ivyo bita ubugoye vyo bigugwa ibihumbi 6 ku kiro. Hagataho ikiro c'ibiraya cahora kigugwa ibihumbi 3 ku kiro ubu kigugwa ibihumbi 2,500 ku kiro. Nayo ibitunguru bitukura bavuga ko biva i Tanzania ikiro kiri ku bihumbi 4,300. Ikivyera birimwa hano iwacu ikiro kiri ku bihumbi 3,800. Vyo bikabango vyaduze kubera ari mu gihe c'imvura nkuko bivugwa n'umwe mu babidandaza. Ibiciro aha tugurisha 4,000 turuwasa, turagurisha 3,000 wisa, naho tugurisha inoti ibihumbi 4,308. Vyabandanije biduga uko tubibona twebwe kuko uko turangura uno munsi siko turangura ejo. Turashobora kurangura uno munsi ibihumbi 3, ejo twaja kurangura tugaca tugurangura 3,500. Omfete ntiduca tuguma tugurisha kwako ntitwahora tugurisha, ca dutegerezwa gushirako natwe inyungu dufate nk'ijana, ariko inyungu nije hagati ya 2 canke ijana, nije hejuru ya 2. Oya ija hagati y'ijana na 2. Ivyo biruko mu gihe naho igiciro c'igitoro kigabanuka, ibiciro vyovyo vy'ibiribwa vya ngombwa biguma biduga. Ivyo bigatuma ubuzima bw'umunyagihugu abayabaye buguma buzimba uko umunsi utashe. Abene gihugu bavomera ku ivomo rusangi riri muri quartier Taba hampande ya ETS Kamenge bamaze imisi bavoma amazi ameze nabi ndetse akaba arimo nutuyoka. Ni nkuru ya mugenzi wacu Nyandwi Rafael. Muri quartier Taba iri muri zone Gihosha commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu bavoma ku ibombo rusangi riri kwibarabara ryo kujya ETS bamaze ukwezi kurenga baronka amazi mabi ava kuri iryo bombo. Ayo mazi akaza acafuye kandi afise n'akamoto kabi. Ikibazo cy'amazi kuntu kimeze nka muri quartier Taba, haraje bakoze bo muri Egize batubatse ati amazi aza gute, turababwira ukuntu amazi ati amazi buya ntakiza kwano mabombo, baca barako uburyo bwose bavuga ati amazi cyo kuna amazi yoza, amazi acaca imisi aza rimwe rimwe azaraza haci imisi buya amazi aza muri robine nta muntu ayanywa. Uyavomye naho koza ivyombo n'ivyo muravyo ivyombo bisiba bisa nyene vyahindutse naho kumesa gusa. Rero hageze aho twibaza ati none amazi haza anuka ni ikintu cyapfiriyemwo cyane.
twishiza dekaye tushike dekaye nzo telefona muri dizo mbaze numvirize kuva n'ubu uya kuva amazi aje uvomye ibido zibiri andi mazi yose aza amazi meza yigeraza yose bari mu bicafu ari amazi anuka wenze ukaraza no mu ibido uraje mu ibido burya ibido mukeye usanga ebana ibido isoko ishaka no kuyoza iyo bido niho yoza ngo bikunde. Abo bene gihugu bakaba bagize ico basaba ababijejwe kugira ngo babandanye bironkera amazi meza. Twege twosaba murabona turi mu bihe vya korera tuko dugwanya ibintu vya korera rero twasaba ikintu kihari yuko mwe mu dushikira hejuru mukabwira aho muri Regidezo baronka amazi bakaronka amazi ameze neza ubwo twogera kugwanya korera baduha n'ibindi bintu bicafuye ari bo duha ibintu bimeze neza kugira ngo tumwe ko twokwigwanira korera kwande gwacu ba amazi na cafuye amazi acafuye nta nkingi hari bafashe kugihugara bayavoma uko nyene biyavyo mitarahavye ugeze muhiri kurayanywa ni ucu vyumva umuntu umuduhu wayo mazi. Abanyagihugu baragerageje gutura ico kibazo umwe mu bakozi ba Regidezo aba muri ako gace batashatse kumuvuga izina nawe akaba yabamenyesheje ko ico tari kibazo gikomeye ko ubandanya bayanyo kandi ko atana kimwe boba. Twagerageje kurondera abo muri Regidezo bakavuga ko ico kibazo ntaco bazi mu gihe abajeje intwaro bobo batemereye ko bagiye kurondera abo mwishirahamwe rya Regidezo kugira ico kibazo gitorega umuti. Abanyagihugu bakamenyesha ko mu gihe ico kibazo kitotoregwa inyishu mu maguru masha botegwa n'ibindi bibazo bifatiye kw'isuku rike. Ikigo BBN kirashimira amashirahamwe yahingura ivyuma hano mu Burundi ngo kuko kidoma ko urutoki abinjiza ivyuma bidakwije amategeko. N'inkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Ikigo kijeje kugenzura ubuziranenge BBN kirashimira amashirahamwe abamakuru ariko kikabasaba gushira imbere inyungu rusangi hamwe no kutinjirira mu kazi ikigo BBN nkuko bivugwa na Severus Ndayigwanya arongoye ico kigo. Aha turahanzwe sinoreka kubibabwira societe zikora ferabeto ahi Burundi ni zibiri hariho Iron and Steel hakabaho na Fabri Metal. Fabri Metal baradufasha cyane baradufasha kuko ibi bintu byinshi tumenya yuko bidakwije ivyangombwa nibo babitubwira kandi babitubwiye turabishima ariko babitubwira kubera iki kubera babishira muri sense ya concurrence déloyale dufatire bari abantu bariko barazana ibintu bidakwije twe turiko turakora ibikwije turahomba uravyumva kagatima akabantu badandaza bibona bonyene batabona intérêt général. Ikintu kitubabaza ivyo turabikunda kitubabaza nikihe nuko bagomba gukora akazi kiwacu nabyo bidakunda. Niyo kwibaza ko n'amashirahamwe yani wacu mu Burundi akora ivyuma ko nayo tuhava yikikamukiza mu gukora ivyuma bidakwije ibisabwa n'amategeko. Severus Ndayikengera avuga ko ayo mashirahamwe yakurikiranira hafi. Iron and Steel na Fabri Metal ntibashobora kugira ngo bace bakora nabi ngo nukubera izo zindi ziriko ziringira kuko baba bagize nabi turabakontrora kira munsi kugira ngo twemeze ibintu vy'iwabo kandi ndibaza yuko batobirengako kugira ngo bakore ibintu bimeze nabi. Ivyo bikaba zavuzwe mu gihe ikigo BBN cyari cyahagaritse amaferabeto adakwije ibisabwa n'amategeko ariko mu nyuma leta iza kuyongera ikiringo kugira ivyinjijwe bibanze bihere. Tubandanirize amakuru yacu mu gisata c'inkino mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba uhejeje gutsinda ibitsindo 3-2 igihugu ca Gambia ndetse umugwi serukira gihugu nawo w'intamba mu rugamba mu bigeme ngo kuba waragiye mu migwi 10 izotogwamwo umugwi wigenjeje neza ngo ntivyabaye kubwihamana. N'inkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba abagabo uhejeje gutsinda ibitsindo 3-2 igihugu ca Gambia ni mu rukino rwabo rwa mbere mu nkino zo kurondera itike zo kwerekeza mu gikombe c'isi kizoba mu mwaka 2026. Urukino rugira kabiri bakazarukina igenekerezo rya 20 mu nyonyo mwaka 2023 rukina n'igihugu ca Gabon bakazokinira mu gihugu ca Tanzania. Na ku ruhande rw'abigeme umugwi serukira gihugu uherutse gushika mu rutonde rw'ibihugu 10 vyotogwa mu gihugu citwaye neza kurusha ibindi mu mwaka 2023. Wiriso kwizera umunyesha makuru w'inkino avuga ko kubona intamba mu rugamba z'abigeme zija kuri urwo rutonde atari gihamana kuko zimaze imisi zitwara neza.
Mugwi nserukiragihugu w'abakobwa canke w'abapfasoni mu Burundi kuba muri urwo rutonde si kugihamana, bamaze igihe babyifatamo neza, bazi ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 batanguye kwishira mu rutonde rw'indi migwi kw'isi, muri rwa rutonde ngaruka kwezi rw'isi FIFA. Rero kubona babandanije nyuma y'igikombe ca Afrika c'imigwi serukirabihugu bagahava noneho mu byo barimwo byo kurondera kuja mu kindi bakaba baherutse gukura mu gihugu ca Ethiopia kandi bakaba bakifise n'amahirwe yo kugwanira gusubirayo, birumvikana yuko bari ku rwego rwiza. Ku bwanje ndavyakira neza kuko si ibintu byizanye, ni ibintu bakoreye, ni ibintu barondeye. Haheze imyaka myinshi irenga 6 kuva 2016 uwo mugwi nserukiragihugu utanguye gukina mu bya Sekafa, urumva ko haheze imyaka bariko barabirondera. Rero ni bitera intege ku barongozi no kuri abo bakinyi badatamba birorera ko ibyo bakora bifise ico bivamwo, bifise resultat bitanga, ariko kandi tukibukanya yuko atari nabishasha, ni ibintu baba barabayemwo kuva kera, kuko kuva mu myaka ya 98 abakobwa b'iwacu bakina umupira. Wiriso Kwizera asaba abo bigeme kwandanya batera intambwe kugira Burundi bubandanye bwegera imbere ku rutonde. Kunguko kamaze kuhaba kuko burya igihugu icambere kiba gikeneye n'izina mu makungu. Rero izo nkino zose ntizobaho, igihugu nticozandikisha mu gihe kidakeneye izina mu makungu. Nivyo babatuma bati mugende mu mahiganwa muzi yuko mutwaye ibendera ry'igihugu. No kuvuga mubyifashemo neza ni igihugu kivugwa, gishobora kuvugwa nabi kubera mwabyifashemo nabi. Mubyifashemo neza igihugu kivugwa neza. Burya ngira ngo urazi mu Kirundi umugabo agirwa n'izina, rero n'igihugu gikeneye izina mu makungu. Urumva ko akunguko nako kambere. Mu gihe rero boba noneho bateye intambwe bakava mu byo guharurwa muri 10 bagafata nibibanza nko muri 5 vya mbere, urumva yuko Burundi bwoba bwubashwe gusumba. Igisabwa nuko bogerageza mu makondisiyo yariyo yose barimwo, urukino rwose bakinye bakibuka yuko Uburundi bugomba kuva mu bibanza byo hasi. Abakobwa bari mu kibuga bakibuka yuko Uburundi bukeneye kuva mu bibanza byo hasi. No kuvuga nimba urukino bashobora gutakaza ugwa mbere, mugabo bakibuka ko ugwa kabiri kurutsinda ari iby'agaciro naho batobandanya amahigano, kuko izi ni nkino urutsinze canke urunganije rutaburi ico rugusigira ku bijanye na classement FIFA. Nemba mu rugamba z'abigeme zikaba zizokina urukino rwabo n'igihugu ca Algeria kwigenekerezo rya 30 Munyonyo uwo mwaka, nayo batoya babo batarenze imyaka 20 bakazokina urukino rwo gusubiriza n'igihugu ca Leta Iharanira Rusangi ya Kongo kwigenekerezo rya 17 Munyonyo mwaka 2023 mu gihugu c'u Buganda. Ndabasubeye tumaze dukurikirane ibihayanishwa cyo tugaruka tubandanya n'amakuru yacu. OK. Alors nous allons continuer avec la géographie. C'est concernant l'Afrique de l'Est. Gasore. Umugwa mukuru w'igihugu ca Kenya nuhe? La capitale. Gitega. Wiki. Gitega. Umutwe wawe umingari mu bupfu. Ndabira C'est quand même un attaque à nous. Alors, on continue. La capitale du Kenya. Monsieur, la capitale du Kenya s'appelle Nairobi. C'est la plus grande ville du pays avec plus de 4 millions d'habitants. Ah, monsieur, je bois Djibou. Djibou? Umwaka w'ishure mushasha urageze kandi kiburiya bibagiye icupa ry'amaritiro 18 n'ibicicenda rigi ku mafaranga 12,500 gusa. Umva ko kabijya mufise cyo mubaza twakuri kuri nomero 69 140 umwaka mushasha w'ishure najibu wewe. Amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu makungu tukaba tuyakesha mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Ubufaransa bwarahagaritse guhera ku wa 13 Nyakanga uno mwaka kwakira no gufasha abana bava mu bihugu bitandukanye b'imfuvyi bari mu gihugu ca Burkina Faso
ni ingingo itakiriwe neza na Burkina Faso kandi ngo ishobora gutosekaza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri nk'uko tubikura mu itangazo ry'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Ubufaransa n'ibindi bihugu ryashizwe ahabona n'ikinyamakuru Officiel. Ariko iryo tangazo rikamenyesha ko izo ngingo zerekeye abasanzwe barakiriye abana b'imfuvyi barera mu ngo zabo bakabaha agaciro nk'akabavyeyi. Imiryango rero ireze abana b'imfuvyi aho muri Burkina Faso ngo ikazobandanya ibikora mu gihe bokurikiza amategeko y'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya n'ibindi bihugu. Igihugu ca Chade kigiye kuja kirashora hanze inyama aho gushora ibitungwa bito bito bari bamenyereye gushora, aho ni mu ntumbero yo guha agaciro iryo tunga ryabo, aho ngo bashora hanze intama zingana ni miliyoni 110 ku mwaka. Akaba ari naco gihugu mu karere barimwo gishorera hanze intama nyinshi, zikaba zinjiza amahera menshi muri ico gihugu, zikaza ubwa kabiri havuye ipeterole, zikinjiza ku bice bigera ku 30%, zikaba zibeshejeho abanyagihugu bagera ku bice 40%, eka ngo baranashorera hanze inka hamwe n'ibindi bitungwa bito bito ku rugero rungana n'umuriyoni ku mwaka, nk'uko tubikura muri raporo ya Banki Mondiale yo mu 2022. No kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu duce dusozera ko ano makuru yacu y'uno munsi. Ndabasabe imbere yuko dusozera ano makuru kuba dufatiye hagati banze ndabasubiriremo ingingo nkuru zari ziyagize. Ibidanazwa bimwe byo gufungura byaraduze ibiciro ku isoko kwa Siyoni ryano mu gisagara ca Bujumbura, nubwo hari bimwe bigifise ibiciro vyahorako. Nayo abanyagihugu bavoma amazi kw'ibombo rusangi riri muri quartier Taba kujya ETC bavuga ko bamaze imisi banywa amazi ameze nabi, akaba yibonekezamwo n'utuyoka. Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru yacu y'uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabipfurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbarisha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze.